nta moteri irimo. Bashaka ngo bapime Yesu uyu. Afashe contact agiye ashizemo bumva imodoka iratse. Ata moteri irimo. Babona arayikase. Hari ibintu bigiye kwaka bitagira moteri kubera amasengesho. Arayijana ayitrai parika. Baramuhamagara bati nibiki. Nibikinye. Niyo gikorwa mwambwiye ntibagikoze. Baramubwira ngo iriya modoka nta moteri irimo. Aravuga ati murabesha moteri irimo nta yakije nayumvise. Ateka nayirimo tukwereke. Bagiye buguruye basanga n'ubundi ntayirimo. Uwo munsi bahita baremera barakizwa. Baravuga ngo turemeye Imana yawe. Imana uvuga ni Imana y'inyembaraga. Hari ibintu bigiye kwaka byari byarakuwe mu moteri kubera isengesho ryawe ko uyu munsi. Uwo munsi bose barakizwa. Uyo munsi bose baremera. Uyo munsi barapfukama baravuga ngo dusengere twemeye Imana yawe. Ndagomba ngo Imana igire ikora mu buzima bwawe. Bemera Imana ubabwira. Haleluya. Bacha baremera. Haleluya. Kandi nivyari gushobora ko subira kuyatsa ngo yake. Gikorwa Imana yari shaka gukora cyari cha bye. Musenga. Haleluya. Gusenga ikigwanisho kidasanzwe. Reka mvuga kandi kantu kamwe mureme ndakavuga. Haleluya. Umusore umwe agiye kuresha aresha umukobwa mufupi. Vuga ngo mufupi. Mugufi cyane amugaye agendera muri twa dusheze rurante. Twa dusheze bakwega. Yari afise ubugufi akongera akicara muri kajya gakinga. Ntivyakunda ko atambuka. Umusore ariko arasenga. Imana iramubwira ngo genda urishuri ya mukobwa. Batarikoma. Imyaka nagukoreye. Uku ni kuhemba. Mwabasore mwe bimeze gute? Wewe wobyifata mu gute nka? Bwana sifiwe. Imana iramubwira ngo genda hari ikintu nibikiye. Imana izayibikira icubahiro cyayo. Aramuresha aramukoye kugeza ku munsi w'ubukwe. Baraza mu rushengero batanguye ibikorwa byose byo kubahezagira barabahezagira batangwa kubabwira ijambo ry'Imana. Hanyuma ngozi y'Imana yavuga ati mufukame. Umukobwa se ari gupfukama. Yari kuva mu gakinga gapfukama. Umuhungu byabaye ngombwa ko apfukama impande kagakinga. Umukozi w'Imana abarambitse kibiganza. Wa mukobwa carigorora kujya kwa antene. Babanza kubona kuno antene yigorora. Acaragororoka. Hari ibintu bigiye kugororoka ku munota wa nyuma ku buzima bwawe. Imvugo yiwe ni hame. Ubarita wabivuze bizoshika. Umugabo umunyakuri ibihamya birahari. Iyo yukuruye nawe ushobora kuga. Imvugo yiwe ni hame. Take it. Fate microphone dufashane. Hallelujah. Ubwari data wabivuze bizoshika. N'umugabo umunyakuri ibihamya birahari. Iyo yukuruye nawe ushobora kugara. Mumukomera amashyi y'umunsi arabugururira mu izina rya Yesu. Reka mbabwire muri bimwe muziho sinabona icyo yavuze.
yigeze kugururira ngo azamure. Haleluya. Yesu arugurura, afise urufunguruzo, afise urufunguruzo mu biganza. Nari no teraniro wizere ko aza kuvugururira. Senga icyo ubona kikugoye, fata umwanya wo kugisengera. Bwana sifiwe. Reka nababwire isengesho riratangaje. Mu minsi yeze nigeze kuvugana muri eglise, ndavuga ngo abantu bose bafise ikibazo c'imbeba bazi hano tubasengera. Murabyibutse? Ndabasengeye imbeba zose ucumenga zose zimukiye muhira. Zose imbeba zose ngira ngo ziwanyu zari cyane harizo mu cyumbi wanyu zica ziratumva zarakubita defile muri plafond. Tibaza ibi ni biki by'abantu. Hirya yejo menga ni hirya yejo neza zirakubita mbura amahoro nari njyabe mu cyumba. Deura amahoro ndumva wapi biranse. Tavuga ati zisimbe bazisanzwe. Sha izi ni zazi nizimukiya. Ndabyuka senga ndazunguruka mu cyumba, zunguruka muri saro, ndazunguruka abandi ni bari bwaze mu cyumba barakiri bo babonye sohoka, ndangura kuzunguruka zunguruka hanze ndasenga. Mu mwanya zambe bari nzasubiye kumvikana. Ari ni bintu byari ko bivugira hejuru bimeze byavuga nk'iki, byavuga nk'inkoko. Sharanga ati numva ko cyo kiravuga nk'inkoko. Ndasenga ni nubona bigora senga. Haleluya. Nukuri zarahagaze, nibikiri kuri gwagwego, nibikiri kuri gwarugezo. Kubera iki navuze ati izisimbe bazisanzwe reka afata umwanya wo gusenga. Zimukiye hano zose zo twirukanye hariya mu misozi zirukanwe ku Musaga, zirukanye zose zimukiye muhi. Zarakubita defile ukibaza binibiki. Kumva ngo zicomoka hariya kuri plafond hejuru. Ariko nsenze zarahagaze. Twarateze dufata tuzana ubwa kakamashu kamwe imbeba yinjiramo indani gashifatwa biraha ko zifatwa. Tugera igihe tuzana yanuzenye wa mutego umufisa pana spanya. Hari umutego uriko uburembo ushira hasi imbeba ikazi gacigwa migachifatwa. Hafashwe nk'imbeba zine gusa. Izindi zini zari zisanzwe, izafashwe zimwe zari zisanzwe. Mugabizi zisigaye hejuru. Ni imbeba zigiterega hari imbeba zisanzwe n'izindi zirungikwa n'abantu. Uyu munsi turazakiriza umuriro mu izina rya Yesu. Muze musenga. Hari n'igihe utegwa n'imibu ukibaza ngo n'imibu. Umbe n'abantu n'abacawe. Mureka dukorere Imana. Fata ibihe byo gusenga. Fata ishikanwa ryawe, fata ikigira 10 cyawe. Reka ndababwira amapusi yose mubona azunguruka si amapusi asanzwe. Ari amapusi abarimo quelque chose. Haleluya. Hari umuntu umwe twigeze guhurira ngaha muri quartier, arambwira ngo amasengesho yanyu ariko arakora, ngo nabari batunze ibiyabo byatanguye gupfa. Ndamubwira ati na bene byo nibatihana barapfa, nibatihana ngo baze gukizwa barapfa. Ibyo biyabo birapfa, n'ababikoresha batagiye ngo bakire Yesu, umuriro w'Imana urabahonda. Areke babandanye bagumize barumye. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye, turagukengurukiye kutugiriye neza. Duha akanya ko gukorera, turasenga amashikano n'ibigira 10. Wezagira umuntu wese agiye kugukorera, umugisha muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Mungu akubariki.
amasengesho n'intwaro y'umukristo uyakoresheje gusenga imiyaga irahunga akura imisozi iri imbere y'ibibazo ahindura imigambi y'abanzi na satani agasenya ibihome ahindura imigambi y'abanzi na satani agasenya ibihome gusenga nagukomeza nasanze arimo kunesha k'umukristo urugendo rwiwe sinzatinya izuko gusenga wa misozi uri imbere y'Uwiteka afite ububasha gutegeka no guhindura imigambi y'umwasi satani imigambi y'umwasi satani gusenga ndagukomeza nasanze arimo kunesha k'umukristo urugendo rwiwe sinzatinya izuko gusenga ibuke Paulo na Sila bari mwibohero basenze Imana imigozi irabohoka Daniyeli arasenga ari mu rwobo rw'intare Imana yohereza marayika wayo aramurokora Imana yohereza marayika wayo aramurokora amasengesho n'intwaro y'umukristo uyakoresheje gusenga imiyaga irahunga akura imisozi iri imbere y'ibibazo ahindura imigambi y'abanzi na satani agasenya ibihome ahindura imigambi y'abanzi na satani agasenya ibihome amashi menshi ku mwami Yesu kunda ugusenga n'ibyawe bizogenda neza kunda ugusenga n'ibyawe bizokwishurwa maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana izindi mbohe zibumva isi ica iranyiganyega cyane ugusenga kurakomeye amasengesho arakomeye dusaba abashyitsi babyaguruke tubiyegereze bumva ko ari umushyitsi abyaguruke umushyitsi turababona dukomereze amashi turababona hajya ushobora kongera amashi Yesu kubwaba abashyitsi Imana yatuzaniye tubakire mu izina rya nde Yesu abakorera iki mubyagire abegire mubaramutse mubahe kaze kandi bahisemo neza kuza gufatikanya natwe ntabwo mwari mubuza ahandi mwari kuja mwari mufise ama eglise yanyu uyu munsi mwayeretse muba hano Imana yo mu ijuru ize kuba Imana yanyu Imana yacu ize kuba Imana yanyu uyu munsi byo duteguriye muze kuvyakira twiyuse dusaba bifuza gushimira Imana bafise intahe z'ivyo Imana yakoze muri indwi y'amasengesho bumva bafise amashimwa dudubiza muri bo hobejo hoba mu yindi minsi akaba arabonye Imana ikora ukaba wumva hari ikintu cyahindutse muri wewe ukaba wumva hari ahantu Imana yagukuye hari n'ahandi Imana ikugejeje n'umwanya wawe kuza gushima Imana
amen. cyambere nshimiye Imana yemeye kutuba guhagarara hano. Rero nagira nshima Imana kwa Munguro Giseti baratuje mu nzu batwara ibintu byose biri mu nzu ndiyanka ndumva ko umenga byose birarangiye, ariko ndashima Imana yarahabaye nubwo byagenze uko ntibyari byoroshe. Mu nyuma umwana ararwara mu bitaro yiyumvira mbega none ko umwana arwaye nzomusasira iki kwa muganga bizogenda gute, ariko sinigeze mbura ico sasira umwana, sinigeze mbura ico kabura. Nshimiye rero abantu bakozi b'Imana babaye naje kubasengera n'ababaye hafi yanje, ndashimiye cyane rwose bimwe by'umwihariko protokole yanserutseko ikigori igaheba byose ikahaseruka. Ni ukuri byari bigoye. Umwana bamwandikiye umuti w'ibihumbi 194 ku munsi, ntibyari byoroshe, ariko sinigeze ndabubura. Yesu nashimwe, ugushima kwanje Yesu abaheza kiri. Amashimeshi kuri Yesu yamugiriye neza kabara mutabara. Yaratwimanye uwa Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi si banga barabizi ejo bundi yaraturamiye. Yesu nashimwe cyane. amen. Ndashima Imana ikunda kundamira cyane. Umunsi wa gatatu nanje yarandamiye masengesho mwari ko muravuga ngaha, nagerageje ukuntu no yazamwo biranga, ariko nanje yaranshitseko. Yesu nahabwe icubahiro. Ku mugoroba turiko turagira controle n'umuntu nyene ankontrola, nagiye numva ikintu umenga gitereye umutima, numva umenga ngomvye guhungabana, ngomvye kwinaka, ariko ndiyumanganya. Nca ndavuga ati umuntu je ngomeje mu masengesho babanze bansengera. Gatwaye dusa n'abahejeje, nca ndasimbira kwijabe sanga abana hejeje no gusenga, ariko muganda ronka abasenzi bansengera. Baransengera n'ukuri ndabohoka. Uwo murozi aravuga ngo ko yagomba kunyuranya n'umwaka, ngo yagomba kunteza umutima ngo cempfa, ariko Imana rero yarandamiye. Nejo nasubiye baransengera. Igitangaza nabonye mwijoro ndiko ndasenga, ntanguye gusenga nyene ubwiza bw'Imana bwururutse. Umugabo wanje seho yarani ari bwashike, haciye umwanya nza mbona nashitse, ubwenge bwose buca buragenda, ubwiza bw'Imana bumaze kururuka, ubwenge bwose buragenda. Je nisanze ntari sinzi yondi, sanga umugabo wanje nawe ariko aragwana senga ati ndabica ndabagirane, ankubita ko Bibiliya. Jewe nasoye gutora ubwenge